jewe iyo ngwara ndayizi neza. Iyo ni breno yamaze kugufata. Yo misi yose upfa kuvuga menga ba ucometse mikoro mu kanwa. Twongeye kandi kuraba mu bipimo byacu twagiye gusanga waranduye umugera wa sida. Irakira. Kandi ijambo ry'Imana riravuga neza riti ibigeragezo nagasabuni ko umukristo ko kwiyuhagira. Umugera. Unajibu maombi, unajibu maombi. Pole kwanza. Sivyo? Doctor. Ngira wihenze cyangwa ugasanga witiranije amazina. Raba neza ko ari jewe Roger. So witwa Roger niyo nkuru. Ego niko nitwa. Nta wundi mu Roger twigeze twakira ku munsi w'ejo. Ntabwo. Ihangane cyane n'ukuri. Icyo nashaka kukumenyesha uracafise ububasha bwo kubaho mu gihe ukurikiranye impanuro za muganga. Icyo ndakikwemereye ko ugifise umwanya wo kubaho. Kandi ikindi naco nagira ndakumenyesha uracafise icyo umaze mu muryango. Umuryango uracagukeneye. Igihugu cyawe cyakwibarutse kiracagukeneye. Abene gihugu baracagukeneye hoje. Ntangire guti ivyizigiro. No, Doctor ndavuye. Roger ihangane. Niri wenyene Roger ufise uyu mugera wa sida. Muri iki gihugu ni benshi bawugendana. Ariko bose babashije gukurikiza impanuro za muganga. Bagize ico babona. Ihangane ndagusavye. Kuri umukobwa w'umwicanye gucyoye. Kore kugiti y'ubuzima korine kubera iki? Ugendana n'imara nawe buri mara. Kandi wibutse inzira muci. Mon cher, nuzobona umuntu arenganye mu ibarabara aba yarapfuye. Wewe giwaza umurikira wakanzwe n'inzobe, ukangwa n'imini, ukangwa n'ubwiza mfise mu maso, usimbira ko nkagasimbira hamwe nkakujya inkoko isimbira kwiyindi. Jewe umugera wanje mfise sinawuze ku mahera. Barawumpaye ariko wewe warawubuze. Wowe amahera kandi uryohewe atawugukuye mu mufuko neza n'ubugira neza. Meza amahera yiwanje wakubise ubuku butatu mpereza amahera akwiye. Amafaranga no kuruma none amafaranga 10,000 ndaguhaye ni makenya. Nari ngiye twumvikana 5,000 ubuku butatu umva aranga atari 15,000 shira ngaha. 15,000 shira ngaha. Ngaho ndumukiriya wawe misi yose muranzanga akamfata neza. No munsi kubera atamafaranga afufata na reka ndagwe 2 12 hanyuma ibyo bitatu. Shira mereza amahera. No munsi kumfata na Bireza just ndandari zideni sindandari. afufata na munsi. Misi yose muranzanga amafaranga. Sawa. We nani biki ko waje ata gahunda na twari dufitanye waje gukora iki aya masaha? Ariko mukobwa wibagiye ko iyi nzu ari cenda yiriha hagaze aho ndagutanga guteguza injinga hamiri wawe. Kuyiriha ni kimwe no kuguhereza gahunda ni kindi. None mbuyiriha bisaba yuko turankontrol uko wishakiye. Kushaka kunyicira akazi we nibiki? Ako kazi k'umarayi bikusanga ukora Imisi yose tugendanye ni waruza akazi nkora. ushika naho ujyamana n'umutama anana sokuru wawe no gucagura n'ucagura. Oh my God. Umutama niki?
na so wawe aje afise amahera yiwe turagenda. ingorane si wewe nibyo ingorane ni je nakwizeye wewe ticuza ticuza Dereka kunakariza umwanya mfise abakiriya bava baza mu kanya genda bana. urakoze Yesu, urakoze kugira neza, urakoze kuba turinze umutaga hose, urakoze kuba uguma udushishikara uturinda. Turaguhamagaje muri rino joro, imyuka mibi uturinda, amaksida uturinda, byinshi bibi tuzi n'ibyo tutazi. Mwami Imana, ndaje imbere zawe, ndazanye ababa muri ino nzu yanje, ndazanye ababa muri ino tuzi bakuru ndunga akasita n'ibisi yose gumuntu anijyaga nirubukiye izo mano senga ko buto disenga hakikare umutaga cyangwa kubahamagara abazimu biwanyu kugira imbere gitsitaza kandi kose. Tais-toi, ziba mbavu. Nimubigeze umuhanuzi cyane arenze genda kwa muganga uhanura abo kwa muganga ariko gwe no muvugiye ko y'ubuzima bwanjye shenze kumbavu Ndazi ko kuri misi yose kubabaza urabona uburyohe bwamaze kuba bwinshi bukaryoha bukaba bwinshi umenye ko mu nyuma haba haje kurura ndakubwiye jewe si byo nkora ndabikora ndabizi jewe mfise ubwenge jewe shenze kumbavu Mwami, ndakweretse umufasha wanje ibyo arimo byose. Mwami, mufashe abivemo, mufashe kibirengeye kizima. Urakoze rero kugira neza data, urakoze neza data. Ama ndagusabye kandi ufashe kumuhindurira hari hose kibirenge kizima. Ese wabaye iki? Boba bakwivye ko winjiye umeze nabi? batuma banyibaho bakanwara ibyo mvise byose bagasigaza ubuzima bwacu Ngira wowe ubaye iki? jewe Roger ibyanje birarangiye ndapfuye Madamu ngiye gusigara wenyine Madamu biraheze kabisa biraheze None ibiki bibaye? Wabaye iki? Nomorera neza, je sindamenya ibyo wabaye. yewe Roger ibyanje biraheze Madamu abarundi barayamaze ngo imigeri ibiri ntitereka kabisa Madamu ndi umwicanyi kuri wewe Madamu satani ndi umungu mubi None ugira usiguje ntomorera neza, ubaye iki? Wabaye iki? Wahuye n'ibiki? Nibisuma byakwivye? agiye kwipimisha bano y'umugera wa sida Madamu Nakugamana ibyo siri kubera ibiriko biramba ko jewe gusa Yesu wanje. Yesu we
Nyirukire nde mana yanje. Fata ukuboko mu bibazo ndimwo data. Nkomeza kwihangana data. Ariko mana data, ndizeye yuko ibi byose biriko bimbako data, ariko ubwawe. Mana, ndazi ko ariko ubwawe kibirengeye ikizima, kandi ndazi iherezo ry'amarira n'umunezero data. Fasha umpe inguvu, nkomeze data, mbandanye shikama. Ibingerageza ni vyinshi, naco nohindura data, kuvyo washatse yuko vyombako data, naco nohindura data we. Urakoze Mana. Urakoze Kristo. Izina ryawe niryubahwe. Namufasha wanje. Michel. Ntiwibaze ngo ivyo bikubayeko ko noca ndaguta. Nzogumana nawe paka kirya twemeje imbere y'abantu n'Imana, dufashe n'idarapo ryacu ry'Uburundi. Twemeranije ko tuzobana mu mahigwe no mu marushwa. Ibigushikiye sivyo vyotuma ndaguta. Gusa ikintu kimwe, uhagarare mu Mana. Urabona yuko ivy'isi ataburyohe bifise. Ndabibonye. Kimwe no gusaba tukaja kwa muganga baduha impanuro yuko twobana. Ijambo ry'Imana rivuga ati, iyo umufasha wawe ariko araca mu bibazo, ntumute, ahubwo shishikara umusengera. Nagukoreye byinshi bibi, no munsi ndabyicuza. Kwa Mungu dunjane kuri egirize, nsaba imbabazi imbere y'ishengero, naturi imbere y'Imana yawe nanje, naturi ibyaha byanje, naturi ibyo nagukoreye bibi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kizobowa ku isi kizoba kiboshwe no mu ijuru. Nsaba imbabazi ku Mana yacu. Haleluya. Mama Imana urakoze data kuri ibi bitangazo unyeretse. Narakubabariye. Hama nimba gusenga naho wabiguza n'ubusa. Mugabe ivyo nasenze vyose Imana yanyishuye. Nasenga yuko Imana yohindura ibihurimwo, yohindura umwifato wifata. Imana iranyishuye. Nayinyishuye mu bihe bigoye. Nakubabariye.